Inshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi. Umushinga amateka Martin Ngoga yahoze ari umushikiriza manza kizigenza wa Republika yatanzwe n'igihugu cy'u Rwanda niwe yatowe kuri uwa kabiri ngo arongore inama nshinga amateka y'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko yarusha muri Tanzania. Yatowe ku majwi 35 kuri 36 ku bashinga amateka bari bahari. Abashinga amateka b'abarundi n'abatanzania banse gutora basigura ko ubuhiganwa ategerezwa ku Murundi hisunzwe ingene ibihugu bitegerezwa gukurikirana mu kurongora ugo rwego. Amakuru dushikirizwa na Denis Ndayikengurukiye. Ayo matora yabaye inshuro zigera kuri zibiri ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Martin Ngoga yahoze ari umushikiriza manza mukuru wa Republika mu gihugu cy'u Rwanda niwe yatahukanye intsinzi akaba ariwe mushinga amateka agiye kurongora inama nshinga amateka y'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko. Akaba yaronse amajwi 33 ku bashinga amateka 36 bari bashashe. Leontine Niyonzima umushinga amateka w'u Burundi yarose amajwi 3 hamwe na Kimbisa umushinga amateka wa Tanzania yarose ubusa. Hageze ayo matora abashinga amateka b'abarundi n'abatanzania baciye basohoka bitwaza ko umukandida abwirizwa kuva mu bashinga amateka b'abarundi ngo hategerezwa gukurikizwa ingene ivyo bihugu vyagiye birakurikirana mu kurongora iyo nama nshinga amateka. Kubwo abashinga amateka b'abarundi ngo ntibumva ingene umushinga amateka w'u Rwanda atogwa ngo kandi Uburundi n'u Rwanda vyinjiriye rimwe muri uyo muryango. Uburundi ngo butegerezwa kuza imbere y'u Rwanda baravye indome zitangura kuri ivyo bihugu. Isabelle Nahayi mushikiranganje w'u Burundi ajeje by'akarere ka Afrika y'ubuseruko yasabye ko hotangwa umuco w'ingene uwo muryango urongorwa n'ingene bigenda kugira haba amatora. Abakozi bagize inama nshinga amateka yara baciye biyamiriza ivy'abarundi basaba basigura ko mu kurongora iyo nama nshinga amateka hagiye hisungwa ibihugu vyagiye bisaba no mu kwemererwa kwinjira mu ishira hamwe ryako karere. Niho rero ivyo bihugu bigize uwo muryango vyaca bitora. Ikiringo rero ciyo nama nshinga amateka twibutsa ko catanguye igenekerezo rya 5 ruheshi uyu mwaka. Igihugu ca Kenya na Sudani y'Amajepfo vyatevye kurungika amazina y'abashinga amateka bazobiserukira. Abe niyo nkuru Pascal Reverend Ninziza Clement Nowe hamwe na Leonce Ngabo nibo ba komiseri bashasha batowe n'inama nshinga amateka kuri uno wa kabiri mu mugwi ujejwe kumenya ukuri n'ukunywanisha abarundi Sever ngo basubirire Bernard Ntahoturi yahoze ari icegera c'urongoye uyo mugwi. Patiri Desire Yamuremye n'umushinga amateka Didas Kiganahe batari bakiri muri uwo mugwi. Bertrand Ngendakuri yaragaruka kuri bikuru mu vyaranze abo batowe muri uyo mugwi. Pastor Clement Nowe Ninziza umututsi yatowe n'inama nshinga amateka nk'icegera c'umukuru w'umugujejwe kuvugana ukuri no gusubiza hamwe CVR ku majwi 89 kwijana na 11 akabazwi nk'umushakashatsi mu bijanye n'ubumwe mu vy'amadini. Uyundi yatowe muri uwo mugwi ni Patiri Pascal Niyonkuru umuhutu yatowe ku majwi 93 ku majwi 111. Mu mpera z'umwaka wa 2013 uwo mwungere yaraciriwe imyaka 20 yo gufungwa na sentare nkuru y'intara ya Bujumbura yagirizwa kuba yarishe akubise umunyagihugu wo mu Rushubi muri iyo ntara nyene ya Bujumbura. Ico gihe akaba ari patiri mukuru wa paruwasi Rushubi. Nkuko amakuru yababonye iryo bara abimenyesha uwo yakubitwa ntiyahengeshanya gutakamba asaba imbabazi muri ico gihe cose. Pascal Niyonkuru nawe wakaba yamwishura ati imbwa zarariye ikigongwe. Inyuma y'amezi ashika kuri 5 afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba, Pascal Niyonkuru yahavuye arekugwa. Mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2015 Patiri Pascal Niyonkuru yavuye agenwa n'umukuru w'igihugu mu bagize umugwi w'igihugu mu biganiro bihuza abarundi hagati mu gihugu CNDI. Ku ruhande nago rwa Leonce Ngabo umututsi nawe yatowe n'abashinga amateka 92. Abatari bake bakaba bemeza ko iyo muririmvyi atahengeshanije kwerekana urukundo akunda umugambwe CNDD-FDD ariko adashaka kwinjira muri uwo mugambwe. Akarorero abatari bake bibuka n'igihe umugambwe CNDD-FDD washatse guhindura umukuru w'igisagara ca Bujumbura w'ico gihe Evariste Giswaswa. Leonce Ngabo yaciye aboneraho akaryo ko gushira ishirahamwe y'imvukira zo mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihe yaciye abicegera c'uwahoze ari umuhuza Mohamed Rukara mu buyobozi bw'iryo shirahamwe. Amakuru ava mu mugambwe uri ku butegetsi yemeza ko mu gushiraho geshira hamwe ritasiba kwigaragaza mu bikorwa rusangi byo ku minsi ya 6. Uwo muririnzi yarafise intumbero yo gushigwa muri ico kibanza c'umukuru w'igisagara ca Bujumbura, ikibanza caronderwa na benshi mu bagumya banga ba CNDD-FDD. Icatangaje abatari bake
nuko igihe Ngabo ataronkejwe ico kibanza iryo shirahamwe ritasubiye no kuvugwa. Ikindi abarundi bomwibukira ko mu myerekano yahoze itunganywa n'umugambwe CNDD FDD, Leonce Ngabo yarasanzwe azwi nk'umuririmbyi aririmba indirimbo zivuga urukundo zihagiza n'igihugu. Imbere y'abagumyabanga isinzi ntiyatangwa kuja kuvyina indirimbo aho zimwe zaba zirimo ubutumwa bwo gutuka umwe mu bakuru b'ibihugu bo muri kano karere. Umugwi w'igihugu kunywana no gusubiza hamwe CVR ngo ntiwigeze ubu umugwi wigenga ushobora gukora akazi kawo. Vital Nshimirimana arongoye urunani Force ruhurikiyemwo amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ababazwa nuko nubu abo baje gusubirira abagiye baje gushira mu ngiro ishaka ry'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD kurikira. Biramaze kugaragara cyane gose kandi abantu benshi baramaze kuvyerekana yuko umugwi wahariwe kurondera kumenya ukuri hamwe no kunywanisha abarundi CVR ari igikoresho cy'intwaro iriho mu Burundi, cyane cyane mu gihe mu bacagugwa abarabegereye canke abanywanyi badasanzwe b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uno munsi birongeye kwiyerekana cyane mu gihe hahejeje gutorwa abakomiseri batatu basubirira batatu bari baragiye. Abo batatu nabo nyene bikaba byarabonetse yuko nabo nyene batigenga bikwiye kandi bari abanyepolitiki bamwe bamwe. Hanyuma none no munsi bigiye kunyuka uravye ukungene hariho abanywanyi bamwe bamwe bazwi cyane yuko bari mu mugambwe CNDD-FDD canke begereye iyo ntwaro canke begereye ivyo Petero Nkurunziza yiyumvira kandi yemera ari bo babandanya bashirwa muri uwo mugwi. Ibyo rero bikabandanya biza kuzingamika bikaza bituma abarundi baticizere mu gikorwa uwo mugwi ushobora gukora. Kira noneho uwo mugwi usanzwe ufise ubumuga bwinshi, twaranavyerekanye ibitari bike uhereye no kungene uno munsi vyawunaniye gukurikiza ibwirizwa risanzwe riwugenga. Aho twotanga karorero kucerekeye umugwi w'abahinga mpuzamakungu batanu bategerezwa gufasha abo barundi kugira ngo igikorwa cy'uwo mugwi gishobore kuba igikorwa gisa n'ibindi bikorwa n'imigwi yo muri ubwo bwoko. Ariko byaragaragaye yuko leta ya Petero Nkurunziza yase no gukurikiza ibisanzwe byanditse muri iryo bwirizwa. Kumbe batinya yuko hari abanyamahanga boshobora kuza bagaheza bakabona yuko uwo mugwi usanzwe ucumbagira. Bijanye n'agateka kazina muntu abantu 28 baragandaguwe, abandi barabugwa irengero, 36 barahagarikwa bongera barafungwa bidaciye mu mategeko, 29 barasinzikarizwa ubuzima. Ivyo bikaba bikogwa na bamwe mu mbonera kure, abatwara iperereza, abapolisi n'abagize igisirikare. Tubisanga mu cegeranyo ca ACAT Burundi co muri uku kwa Munyonyo. Kurikira Augustin Mubona ajejwe tumatumanako muri ACAT Burundi. Muri ico cegeranyo c'ukwezi kwa Munyonyo guheze, ACAT Burundi nkuko yabikora yarashoboye gutohoza ku mabi akorerwa abarundi. Muri uko kwezi rero yarashoboye kumenya abantu 28 bagandaguwe, abandi baragwa irengero, 36 bahagaritswe barafungwa hadakurikije amategeko, hamwe na 29 basinzikarijwe ubuzima. Ivyo byose bikaba bikogwa n'ugwaruka rw'imbonera kure n'umugambi uri ku butegetsi, abapolisi bamwe abakozi bamwe b'iperereza hamwe n'abasirikare. Nk'akarorero itariki 5 ukwezi kwa 11/2017 ibisigaye bibiri byaratowe muri commune Bwambarangwe, aho bishe bakavuga yuko ari imbonera kure zizwi ku mazina ya Niyonzima, Kajisho, Majambere hamwe n'uwitwa Oscar. Bakaba bemeza yuko babikoze ku itegeko ry'umukuru w'umugambi CNDD-FDD muri yo commune. Kwigerekerezo rya 19 Munyonyo Makamba, imbonera kuri izwi ku izina rya Niyo Gakiza yarafashe ku nguvu akana kakigeme k'imyaka 16. Kwigerekerezo kandi rya 21 ukwezi kwa 11 2017 Nestor Nibitanga yahoze aserukirisha mu Prodehash mu ntara ya Gitega yarahagaritswe n'igipolisi hamwe n'iperereza birongowe n'abatwara izo nzego mu ntara ya Gitega.
ico cegeranyo kandi kiragaruka kwigumizwa mu munyororo rya Jerome Rukuki aho kuva aho sentare isubiramo ya Bujumbura ifata ingingo yo kumugumiza mu munyororo gushika ubu idosiye yiwe idatera imbere. Cegeranyo kandi ico muri ku kwezi kwa Munyonyo ca 4 kiragaruka ku iterabwoba n'amajambo abigwanko ashikirizwa n'imbonerakure mu myiyerekano bakunda gukoresha. Iheruka kuba tariki 18 z'ukwezi kwa 11 abari bahimbaza mu munsi mukuru bitiriye umugwanyi. Muri ico cegeranyo Akat Burundi ibandanya gusaba leta kurekura Germain Rukuki na Nestor Nibitanga baharanira agateka kazina muntu, igasaba kandi ko leta yokwemera gukorana na CPI. Akat irangiza isaba amakungu ko yoremera leta y'u Burundi kugira yitabe ibiganiro. Kurikira kandi Augustin Nimubona. Akat Burundi yaraheze ico cegeranyo isaba leta y'u Burundi kurekura abaharanira agateka kazina muntu Germain Rukuki hamwe na Nestor Nibitanga kuko atakintu na kimwe bafungiwe, gasaba uko kandi yorekura abandi bose bafungiwe vya politiki. Ikanayisaba kandi kwemera gukorana na sentare mpuzamakungu mpanavyaha ku matohoza aherutse gutanguza ku Burundi kuvyerekeye ivyaha vy'agahomerabunwa vyakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa 2015. Igasaba kandi leta y'u Burundi gucungira umutekano w'abanyagihugu bose ku butaka bwose bw'igihugu. Igasaba kandi akarere ka Afrika y'ubuseruko gushiramo ingufu zikwiye kubandanya ifasha mu gutorera inyishu ikibazo cy'u Burundi no gukingira no gufata ingingo zibereye kandi zihuta zo gukingira impunzi z'abarundi zigaramiwe n'imbonerakure ziboneka mu makambi y'impunzi. Akat Burundi irangiza ico cegeranyo isaba amakungu gukoresha ingufu bafise n'igihagararo bafise mu gusaba leta y'u Burundi ko yoza mu biganiro. Kongera gasaba yuko bofata ingingo zihutirwa zo gukingira abarundi ku mabi y'agahomerabunwa ariko arakogwa na leta y'u Burundi. Ni kuri no nkuru dusozereye ko amakuru yacu, turabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.